Karibu kumbonesha kureza yacu FBTV mufunyafunyo hama Femi de Jaba Burundi TV mu majambo aramvuye. Isanzwe ikorera ku batabizi kuri YouTube, Facebook, X yahora ari Twitter, yahora yitwa Twitter, hamwe na Instagram. Turabaha ikaze rero mu kiyago cacu cuno munsi, turabaha ikaze, turabaramukije aho muherereye hose ku mpande zine z'isi ndabiziko mutukurikirana muri benshi. Turabaha ikaze rero muri kino kiganiro. Ndi kumwe n'abatumire bashajije muri studio DJ nyene, ndi kumwe n'abatumire bashajije baraberewe. Inyuma ya kamera ndavuga abakameramani turi kumwe na Deborah, tukaba kumwe na Oli King inyuma ya kamera. Rero turabahaye karibu muri kino kiganiro, kaze mugiye kumva byinshi bigiye bitandukanye. Mu kiganiro mperuka gushikirizwa na bagenzi banje, Latifa ari kumwe na Vani mu kiganiro FBMC. Mwarabyumvise yuko Femi de Jaba ifise amaprojet menshi. Niki kiganiro cuno munsi rero Femi de Jaba indata Burundi ni imwe mu maprojet ari muri Femi de Jaba. Rero turabaye kaze mudukurikirana ngumane natwe. Ndi kumwe n'abatumire mwavyumvise baza kutuganira byinshi, baza kutuyagira byinshi no munsi bigiye bitandukanye. Ivyo mwumva mwifuza kumenya muri Femi de Jaba indata Burundi, twambaye imipira yanditseko imico n'akaranga. Niyo mpamvu muri Femi de Jaba nyene hariyo centre culturel yitwa Femi de Jaba indata Burundi. Niyo rero projet mugiye kumva kuri uyu munsi bagiye kutuganirira. Abatumire bacu tubaye ikaze rero baturamutse, mu bidondora abakunzi ba FBTV kugira ngo bakorane n'abantu bazi bamenye amazina naka. Murakoze cyane. Jiwe nitwa Kirsi Vaccine irishura, asanzwe ndi umumenyesha makuru kuri FBTV, aho mu minsi bagiye kubona ikiganiro gishasha nzoza ndashikiriza c'abaririmbyi tuduzanye. Kirsi kaze kuri FBTV mu kiganiro Femi de Jaba indata Burundi mushikirizwa na Biradira barutwa nayo. Karibu nawe. Murakoze kunyakira muri Femi de Jaba FBTV. Nitwa Flora Ndayisaba, sanzwe ari gendongoye club culturel Femi de Jaba indata Burundi nko mubibona. Murakoze. Flora turakwakire nawe muri FBTV. Duhishije tuzakumva byinshi mwabise ko turi kumwe n'abarongozi deja. Nabwiye yuko ari centre culturel Femi de Jaba indata Burundi isanzwe iri mu maprojet ya Femi. Rero turi kumwe n'umurongozi duhishije abakunzi bacu muraza kumva byinshi, muraza kumenya byinshi. Iki kibazo canje ca mbere numva yuko abakunzi ba FBTV bakeneye kumenya ngo Femi de Jaba indata Burundi niki ku batayizi. Donc ku batayizi niki? Ego abakunzi ba FBTV bamenye. Femi de Jaba indata Burundi n'umugwi ndangakaranga watangujwe n'umuririmbyi Felicien Mena, bamuzi ku izina rya Femi de Jaba. Niwe yatanguje uwo mugwi ashiraho n'ikigo ndangakaranga aricyo CCF mfunyafunyo mu majambo yose ni centre culturel Femi de Jaba indata Burundi. Okay, asanzwe ari n'umuririmbyi Kirsi warubitse. Ndabizi. Nabonye Kirsi yahoze gose, nayo ndabizi yuko aza kukavuga ariko ncenda ndindiriye abanza hetse. Nacyo cyane utamuzi nawe araza kumenya no. Aza kumenya umunsi. Nabyo bisaba ko za FBTV mwega ugwane natwe muzakumva byinshi. Okay, muri CCF nkuko mwabyumvise, CCF navuga ngo ni abbreviation ya Centre Culturel Femi de Jaba indata Burundi. Mwabyumvise? Muri CCF rero hakorerwa iki nabande? Muri CCF abakunzi bacu bashaka kumenya ngo hakorerwa iki nabande. Murakoze. Muri CCF ko hakorerwa byinshi nabandi. Ni byinshi bihakorerwa, abasanzwe bahakorera nabo twovuga ko benshi muri bo arugwaruka baje bihakorerwa. Kubisanzwe bavuze ugwaruka bavuze ngira ngo kuva kuri kambe nyibutaje ni kuva kuri 18 à 35 ya nigo gwaruka rero. Urumva ni buri muri yo myaka nawe umenya ngo urugwaruka kandi nawe abantu usanga bafise iyo myaka ariko
batishira mu gwaruka nk'umuntu kubera wasenga agaca avuga ngo yango je ngo sindugwaruka kubera ko ubu mengo Jean afise imyaka myinshi ariko nagomba ndabwiye yuko ugwaruka ni kuva kuri 18 gushika kuri 35 rero tunusire yuko ariko gwaruka ruri muri CCF tuga kwijambo ibihakorerwa ni byinshi muri ubwo gwaruka ruragabuye mu mico itandukanye hari abasanzwe bakora ibintu bya protocole mu mamanza atandukanye abandi bagatamba mu mariage dote n'izindi manza zitandukanye muri bo abakobwa benshi usanga bari abantu baserva abahungu bagakora protocole ariko n'abakobwa barakora protocole kandi n'abahungu baraserva ntakumira ari rero muri ubwo gwaruka bose baratumiza ico umuhungu yokora n'umukobwa yogikora ni ukuvuga haza abafise impano zitandukanye ushobora kuba wowe Diela ushobora kuba uzi gutamba cyane ntabizi ariko ndafise ikindi kintu ushobora gukora muri CCF bose baratumiwe muri CCF bose baratumiwe ushobora gukora protocole ugaserva kandi ukanatamba yego donc byose turabyemerewe kubikora uremewe gukora protocole ndakiasi ndikondamura kiasi kuramura ubona iyo ashobora gukora protocole icyo yoshobora kiasi icyo yoshobora mbona ni gutamba muziki kandi nabyonyere birimo kubera ko turafise dance traditionnel iyo byo twovuga mu rurimi rw'ifaransa ngano bashaka byumva les gens de nos jours barize danse traditionnelle hamwe na danse moderne donc birimo byose rero cyo tumara mvuze ko kiasi yoshobora danse moderne ndamuravye n'ibindi uryo biravye byinshi kazira kuraba umuntu ugaca uvuga ngo kiasi ndakuravye vraiment ndabona yuko ari byo kubera wewe byo kubera urakoze cyane kamba traditionnel rero abakunzi ba FBTV mwavyumvise yuko CCF irimwo ugwaruka tuvuze ko de 18 à 35 kandi bakora ibitandukanye turafise abajeune bashobora guserva bakora ama protocole mu manza zitandukanye kandi mutibagiye yuko nabatwituye mu ndirimbo zabo bashaka bafite video baratwegera tukabaha turafise abatamvyi ba traditionnel tukagira n'aba moderne donc uzotwitura rero arahawe ikaze muri CCF turabana beza ntitugorana imiryango iruguruye abakunzi ba FBTV numva umengo barakeneye kumenya cyane ni CCF dukorera hehe CCF aho dukorera ntihagoye ni muri quartier Kamenge bose mu Kamenge benshi barahazi novuga kuri numero 10 kuri 10 en fait uvuze mu Kamenge ukavuga kuri 10 kuri 11 baca bawumva barahumva cyane abantu ariko bumva cyane rero kuri 10 niho CCF dukorera basanzwe bakorera ego niho okay niho dukorera ubuye ndabutse ko twimutse tuva mu Irohero donc hariho abashobora kuba bari bakizi kire hariya mu Irohero yego niyo twaje tuva ubu turi mu Kamenge kuri 10 nabyumvise abakunzi bacu aho RTBB isanzwe ikorera radio television Burundi bwiza okay ikindi kibazo kimwe numva ngira ngo abakunzi ba FBTV bakeneye kumenya kuri centre culturel famille de Jaba indata Burundi ariyo CCF ni kwanza mwavyumvise yuko yatwibwiye reka bisubiremwo umbwira ngo mushobora kwa mutavyumvise ushobora ujajuki muri CCF kugira ngo abantu bumve wo bazokwitura abatanyitere imiryango iruguruye barahawe ikaze muri CCF ntwara club culturel famille de Jaba indata Burundi ni hamwe nakubwira hari abatamvyi hari abaserva hari protocole ababikora bose en fait Fleur que ari we ayitwara ngira ngo byose arabishobora ashobora gutanga ikirundi gafranda muranda bakadashobora gutanga moderne natubeshe mu protocole no kuserva vraiment Fleur arabishoboye vraiment muri ayo myigeme mu mutome ko kwari bishoboye ikiga Flora sabe urazi gutamba classe de traditionnel naizi ngo bomba ibeshengo avuge ngo dance moderne ariko usanga byoroshye oya simfa kugira ko Jesse ndavana nakujya muba abadofe n'abadofine bagenda mu muziki mutamba ego yatujya ntituba tugoye kandi iriya depa zigoye okay rero Kasi Flora en fait ndashaka ngo
abakunzi bacu bamenye vyimbitse ubwo ni ibiki bikorerwa muri CCF bamenye nyene vyimbitse bidepa reka tugende mu mitsi yego twinjire mu mitsi bamenye ngo muri CCF hakorerwa n'abakorera nkuko novuga ati nkuko uno mugenzi wanje yahejeje kubivuga yavuze ibintu byinshi bitandukanye ariko no kongera ko yuko muri CCF haba kuvuga ngo turafise abantu ba protocol niki ariko baratanga n'ubumenyi ugwaruka ruhari ngaho kugira ngo ruronke n'ubumenyi haba mu bijanye no kuririmba mu kumenya gucuranga bakoresheje ibikoresho byo ngaha kama by'i Burundi turavuga nk'ikembe indongo imiduri urumva nitwosiga n'inyuma na bino bikoresho bya moderne byaje urumva byose biba bihari de piano quoi byose baravyiga bakiteza imbere ubutabiza agafasha uwundi kugira ngo bwa bumenyi nyene murazi ko mu buzima ari ugufashanya haba mu vyigwa ndetse no mu buzima busanzwe rero ntibicaye bagoma bakora bagafashanya muri bwa bumenyi nyene n'urukundo muri rusange ufite ngavise yuko turavyibushe turagutse cyane muri CCF cyashobora kongera kaho nuko rujya gwaruka gwigishanya mu bitandukanye muri CCF barashobora gutumirwa mu manza atandukanye bya bitari bakayivugiriza mu mamanza kwa gutamba y'amapiano niho bashobora ari kwapika urumva ubumenyi baronse baraja ntibagira teori gusa pratique aussi baragenda kandi turetse n'ivyo bikoresho mva mahanga turafise n'ibindi biri mu kigo icyo dushobora kwita reserve ukuvuga abashaka bimwe vya kera twumva abakera batuyagira indonongo imiduri amakembe byose abavyifuza ku mahera make barahabwa ikaze rero muravyumva abakunzi bacu muri CCF turagutse badushorere muze mudushorere hama muze kandi mwige byinshi bitandukanye udashobora kugura ashobora kuza kuvisita karabiri ego ashobora gushurira ikaze mu ncamake hakorera bose murahaye ikaze rero muri CCF mwavyumvise abakunzi bacu turashobora rero kubandanya imbere n'ibibazo tubaze yuko abakunzi bacu baba bakeneye kumenya cyane byimbitse kuri CCF aho ncambaza ngo CCF yavutse ryari ni biki bimaze kurangurwa muri CCF CCF yavutse muri Kigarama ku batabizi yavutse muri Kigarama mu 2019 niho CCF yavuka ibiharangurika navyo twatangura gukora ikigo cyacu cyavuka twaronka n'abacigiramo n'abagikorera numva kimaze kuvuka vyose byaciye bimaze kuharangurirwa navyo ni byinshi si bike kandi ni bike tuvuze ko atari bike kandi ni bike tuvuze ko ari bike ni ntambwe twagiye turahura nazo nikiza cyarateye murabizi mu mahanga no gahi bacu mu Burundi tutavyibagiye hari ibikorwa byinshi byaciye bihagarara bivuye kuri ico kiza ca corona hama byinshi navyo bitandukanye nuko twagiye turaronka ukuntu dushobora kwegeranya ibikoresho ndangakaranga vya kera tukabizana mu kigo abatabize bagashobora kuza kubiraba n'ugwaruka bizabaye nivyo vyabaye muri intervalle ya covid kuvuga ko cyahagaritse ibicara byaduhaye espoir kuja kurondera kugira ngo mu yindi myaka CCF izogume itera imbere cyane mu Rwanda rw'u Burundi Okay, en fait CCF mwavyumvise yavutse muri Kigarama 2019 rero ubu no mwaka no tuteze gukora byinshi no tuteze kubahereza byinshi bishasha muri CCF murabyumva yuko naho twari turi mu kiza ntibyatumye duhagarika twagumye byatumye ahubwo tuja hirya no hino kugira ngo turonde biragoye kuronka umuduri n'umukembe donojo isera vraiment kugira ngo bitore kubera abatama bamwe bakera bamwe babikora nabusanga bayitavye imana sigara bayi usanga natwe abajene bari bahari ico gihe abo batama bahari nitugeze tubegera ngo batwabikaye ico gituma ico kigo kihari ico gituma ico kigo kihari ubu rero ico gituma nabusanga bari utazi umuduri cari ico aragira ubushakashatsi kandi muri mize mu mamize viva biriyo naho bitagwiri ubu rero ari muri CCF naho nyine mu cyane mu kimego
mwavyumvise murabe ikaze hano wifuza kumenya ibyo byose ndabizi yuko no kubigura turabigurisha kandi turavyigisha urumva no kuratira amaso ibintu vya tourist navyo nyine murabe ikaze. Okay, ikindi kibazo kimwe gisa n'icanyuma turashaka kumenya ngo akamaro ka CCF kugwaruka ku gihugu ku banyamahanga muri rusange. Turashaka kumenya nakahe kamaro ka CCF ku gihugu, ku Burundi, ndavuga ku Burundi, ku Barundi, kugwaruka no ku banyamahanga. Mvuze akamaro urumva ubwa mbere twavuze ibyo CCF birimwo abakoramo iki kugwaruka rero n'ibikorerwamo kugwaruka murabizi yuko twese dukora kugira ngo turondere iterambere twiteze imbere kugira ngo hahandi ntaronka agasabuni ntaronka amavuta yo kwisiga shobore kukaronka handi naho nasaba amayinite umuvyeyi wanje ndabwatiye nawe ndamuhenifana ubwo ati dora agafana unwe rega burya naragiye hariya muri CCF umva bifite akamaro kanini cyane kugwaruka ndetse no ku gihugu mfatiye nk'abo baturiste baza kuraba indonongo ikiyaga gishima genda gitwaye umva niyo amafaranga tuzanira y'agaciro aro araza gufasha igihugu mu iterambere na hariya umva yuko ari umugambi gifise akamaro kanini cyane. Okay, ngerageje kumunganira Kersi kugwaruka birafise akamaro kanini ati kubera iki nivyo ndiki asavuze ati nimba naho nasaba amayinite papa ndambwiye ati no musego ndakugura amayinite gavye tora amayinite tora icufata kubera bituma uticara kandi iyo tugiye muri ayo n'ubundi iyo tugiye muri ayo service yose mwumva baraturiha kamembe yumva dushobora kuronka akaza to poche kugwaruka niko ndavyumva niko bimeze niko kamaro hama ku gihugu gafloa ico twunganira ku gihugu uguterera kugarukana imico n'akaranga ku Burundi kuga kandi CCF ubwo gwaruka baragwigisha kubandanya bagaragaza imico n'akaranga ku Burundi kuko hari abantu zavuga ngo barataye akaranga ibyo bihari abarundi nabo barayamaze ngo utakaranga ukabutaye ibanga biri no ku mipira twambaye utakaranga ukabutaye ibanga ni ukuvuga barigisha indero iciza c'ico kigo cacu ni kugarukana akaranga n'imico by'u Burundi guterera urwaruka kutarera amaboko kuticara kugaragaza impano yawe uri muri wewe icyo ushobora kugikora utareza amaboko umuteze amashi gusaba amahera ndetse no muvyeyi cyangwa ukanakura ingeso yo kwiba ugakura ingeso yo kwiba ariko rero twe turarera ukurera ugwaruka kuticarika impano yiwawe buri umwige muri ngaho ntuzi guteka ivyo bintu bisigura gute ni kakaranga rero nyene uguma ukurikiza batwigisha dukurikize menya ibi nibi kugira ngo uze wibesheho ntituze tumara amazi igihugu cyane. Ikindi naco nokongera ko je nko ku gihugu byo numva niko kunire kwiza ingenzi zije kuvizita ibyo bintu byose zisiga kasere bivuze yamahera y'agaciro ariya nayo aradusupportinga ku bintu byinshi aradufasha ku bintu byinshi ariya amahera ni agaruka tukubaka amabarabara kubaka ikindazi nizeye byose n'ubundi urabimva yuko CCF byageze abatari bamenya aho bidirija abajene babandi bita ngo n'ibishomeri bamwe barangije ishuri atabazi bafise bareke kurera amaboko karibu mbega bisabika imbega kuza muri CCF ntacyo bisaba hariho benshi usanga ngo twinjiza abango baduhaye amahera imiryango iri kure muri CCF ufise impano itandukanye ataje kwicara ngo ndindiriye kuzohembwa nkora ako gukoresha ingufu zawe maze ukaronka ibikwiranye n'ayo maboko yiwawe ukaronka ico wihereza n'ico uhereza umuryango wose mwavyumvise en fait CCF iratuma n'abajene b'ibishomeri bahaba mu gihugu cyacu mwavyumvise kazi ukoresha ingufu zawe kugira ngo ushobore kuronka amahera ubika ku mufuko wakoresheje ingufu zawe abakera baramaze ngo udakora n'akagira voilà en fait ni nk'ibyo mwavyumvise ni byinshi muzaza murabyumva nagomba rero sabe nk'akajambo ko gusozera kuba tumire bacu uyu munsi
mwavyumvise mu bise byinshi kuri CCFI umva abayentase muri commentaire turashobora gusiga inimero urashobora kuronka ama information menshi byimbitse by'ukungene ushobora kwinjira muri CCFI umvise ubayentase rero ku bakunzi bacu akajambo gusozera akajambo nabwira abakunzi bacu nabwira ati ubwa mbere bumve yuko uyu mugambi waje kuteza imbere utaje kudusubiza hasi ahubwo tuje kugira ngo tuduzanye muri bwa bumwe nyene muri rwa rukundo ushobora kuba wuvyumva ariko mwene wanyu umusaza we atavyumva ivyo biriko urambwira n'ibiki rero turahamagariwe twese gusensibiliza tubabwira ati bimeze uku nuku nkuko musanzwe mubizi dukorera ku mbuga nyene bashobore kuvuga ati turanditse commentaire ti dukeneye iki niki tuba turiko turabibona byose bizogenda neza. Nzi ba FBTV bariko baradukurikirana anizere yuko baryohewe cyane no bindi biganiro bazogume badukurikirana cyane. Ego murakoze cyase murakoze kudushimira. Akajambo kanyuma ashobora gushikiza ariko baradukurikirana bari mu nkingi itandukanye cyangwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi abariko barakiraba ubunyene n'abazokira mu minsi iri imbere banje gushimira abaduhamagaye ngaha turabakenguruki murakoze gushimira FBTV nabo cyo tubahamagarira ni kudufasha ku mpanuro zagiye ziratangwa ibiganiro iki kiganiro kizoshike kure maze abatakizi bagikurikirane baharonkera impanuro nyinshi hama babandanye baterite ku Burundi bwacu mu gukurikiza bimwe bagiye barabona gwagaruka kutarera amaboko bimwe bisanzwe bihari kuza kuratira ibiri mu kigo. Murakoze. Murakoze namwe mwakoze ku mwanya wayo mwakoze yuko twabateye akamahama mukabyemera mubikunze kandi mubangutse murabahitikazi natwe turabashimiye mwakoze shimira n'abakunzi ba FBTV mwakoze kudukurikirana kudutinyiza umwanya wanyu kandi mwavyumvise nkuko Flora yabivuze donc bazokira bucanke muri kazoza turakeneye yuko mudufata mu mugongo mu buryo bucanye buriya donc mu mpanuro canke mu bidutera intege mu mpanuro bidutera intege bituma turushiza abantu gukora n'inguvu nyinshi nyene mu dutera intege muri commentaire amasho tubwira ico gukora dazi kugira ngo bitweke ko mudushigikiye hama si muri ubwo buryo gusa n'abandi n'ubundi buryo bufatika ndavuga uburyo bw'akanoti amafaranga uburyo bw'amafaranga ntiwara ukabona uraryohewe pourquoi pas ukumva wowe kwinvestisa mwe mutahe yawe ukaduterera ukadushigikira rero nibyo mwakoze kudutiza umwanya wanyu abakunzi bacu bo kuri mbonesha kure FBTV mwakoze kudutiza umwanya wanyu n'amajwi yanyu radio kuzokwama duhurira mu bintu nk'ibi cash ndabibutsa ko kuri micro mwari kumwe na Bidadiera barutwa nayo inyuma ya kamera twari kumwe kuri kamera ya mbere na Deborah kuri kamera ya kabiri na Oli King let's say dore mu kindi kiganiro ciao murakoze.